Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 10/0/2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe naba utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'ubutungane, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze ntanagukengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: abacamanza batatu cange barenga basasa mu rubanza rumwe vyakuweho. Ubu umucamanza azoba yaciye urubanza niwe azorubazwa kuko azoba yaruciye wenyene. Kuva ubu imanza z'amatongo, iz'amatati n'iz'ivyaha bito bito bihanishwa gushika ku myaka 5 ntizizosubira gucibwa n'abacamanza batatu cange barenga, zizocibwa n'umucamanza umwe. Ivyo ngo bizofasha abacamanza kumenya ico bajejwe hatakwinyegeza inyuma y'abandi ngo bace imanza nabi. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi Perezida Ndayishimiye hasaba abarundi bariko baja gukorera hanze y'igihugu guhagarika iyo ngendo maze bagume mu Burundi babuteze imbere. Umukuru w'igihugu c'Uburundi hasaba abarundi b'abahinga barwiriyemwo abaganga bariko baja gukorera ku bwinshi mu bihugu vyo hanze guhagarika iyo ngendo kugira bagume mu gihugu c'Uburundi maze bagiteze imbere. Evariste Ndayishimiye agasaba nyabuna abo barundi gukunda igihugu cabibarutse. Vyinshi kuri ino nkuru nayo nyene ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Nayo mu bindi kandi CNDD FDD yizeza abarundi ko ingorane z'igitoro zizoba zirangiye mu Burundi mu myaka 5. Umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi urizeza abanyagihugu ko ingorane y'ibura ry'igitoro izoba yaheze mu myaka 5. Ivyo vyatangajwe kuri uwu wa mbere na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD aho yari mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha amakuru. Uwarongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD akaba atanga ico cizere ku barundi hafatiye ku kuntu bariko baranagura igiterwa c'ikawa mu Burundi maze kikazoza kirinjiriza igihugu amafaranga mvamakungu menshi. Ayo nayo hakaba akenewe cane mu kurangura igitoro gikoreshwa mu gihugu. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'amajambo yashikirijwe na Evariste Ndayishimiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irababajwe n'amajambo yashikirijwe na Perezida Ndayishimiye ahamagarira kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irababajwe n'amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye aho yatangaje ko abahuza ibitsina babisangiye bakwiye kwicishwa amabuye. Ivyo tubisanga mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa gatanu na Matthew Miller, umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe umutima uhagaze n'amajambo ya Perezida Ndayishimiye yibasira bamwe mu barundi bari mu buzima butari bwiza ndetse banakumiriwe mu kibano. Uko akaba ariko Matthew Miller, umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije imbere y'abamenyesha amakuru. Miller yarongeye agira ati: "Turahamagariye muri rusange abategetsi b'i Burundi kubahiriza uburenganzira n'agateka ka buri murundi wese. Twobamenyesha ko kuwa 29 Kigarama 2023 mu kiganiro yariko aha abamenyesha amakuru mu ntara ya Cankuzo, Perezida Evariste Ndayishimiye yiyamirije abo bahuza basangiye ibitsina, aho yavuze ko vyari bikwiye ko umuntu afashwe yagirizwa ico caha yoshirwa ahabona abarundi bakamubona bakamushira ku kibuga c'umupira maze bakamutera bose amabuye kuko ivyo bakora ngo ari ibitera soni." Yagize ati: "Ndababwije ukuri, nimba ibihugu rutura
birahatira ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere kwemera umugenzo w'uko abasangiye ibitsina bobana batavyemeye ko ata mfashanyo bazoronka barayitwima. Twebwe ntidushobora kwemera iryo vumwe. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo buramvuye, ntuje kure, ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bibandanya kuvugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nyatangurire muri ino nkuru iriko iravugwa mu gisata c'ubutungane, aho abacamanza batatu canke barenga basasa mu rubanza rumwe vyakuweho. Ubu umucamanza azoba yaciye urubanza niwe azorubazwa kuko azoba yaruciye wenyene. Kuva ubu imanza z'amatongo, iz'amatati n'iz'ivyaha bito bito bihanishwa gushika ku myaka 5 ntizizosubira gucibwa n'abacamanza batatu canke barenga, zizocibwa n'umucamanza umwe. Ivyo ngo bizofasha abacamanza kumenya ico bajejwe hatakwinyegeza inyuma y'abandi ngo bace imanza nabi. Ivyo ni bimwe mu vyahindutse mu itegeko rishasha ry'iringanizwa ry'amasentare ndetse n'ububasha bwazo biri mu mategeko abiri mashasha aheruka guterwako umukono n'umukuru w'igihugu, yaraye ashikirijwe yongera asigurirwa abacamanza bajejwe kuyashira mu ngiro i Gitega nk'uko vyashikirijwe n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse. Ikindi cahindutse nuko ubu ku masentare yose y'intango hazoba umushikirizamanza waho, bitandukanye nuko vyahora aho umushikirizamanza yarungikwa na parake bikagorana kubera haba ari kure mu kurindira ko umushikiranganji agena abo bashikirizamanza ku masentare yose y'intango bizoba biriko birakorwa uko vyahora. Ikindi gihambaye cahindutse n'ububasha bwadugijwe ku masentare y'intango, aho ubu bemerewe guca imanza zishikana agaciro k'imiliyoni 10 mu gihe bari bemerewe guca izitarenza umuliyoni umwe w'amarundi, kugira ngo umwenegihugu yoroherwe urubanza ruhere hafi kandi ruherere hafi. Irindi tegeko ryitezweho guhindura ibitari bike mu gisata c'ubutungane mu Burundi ni itegeko riraba ingene imanza ziburanishwa, ingene zicibwa n'ingene zikurikizwa. Muri ryo hahindutse cane ibiringo, nk'aho imanza zamara amezi 2 mu mwiherero, ubu umucamanza hafise iminsi itarenga 30 ngo abe yaciye urubanza. Ikindi nuko ubu umuntu azokwitwarirwa akarenza iminsi 15 yaratoye ibirego atariregura. Inyuma y'iyo minsi ntibizokwakirwa, urubanza ruzoca rucibwa mu ntahe y'icese. Ikindi nuko hazobaho umucamanza ajejwe kuraba ko urubanza rukwije ibisabwa vyose kugira rushirwe mu ntahe. Ngayo nguko rero. Nayo mu bindi kandi nuko Perezida Evariste Ndayishimiye asaba abarundi bariko baja gukorera hanze y'igihugu guhagarika iyo ngendo maze bagume mu Burundi babuteze imbere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abarundi b'abahinga barwiriyemwo abaganga bariko baja gukorera ku bwinshi mu bindi bihugu guhagarika iyo ngendo kugira bagume mu gihugu c'u Burundi maze bagiteze imbere. Evariste Ndayishimiye agasaba nyabuna abo barundi gukunda igihugu cabibarutse, ariko atanga akarorero ku baganga b'abahinga bariko baja ku bwinshi mu bindi bihugu gukorerayo. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ari akamaramaza kuba bariko bareka gukorera igihugu cabibarutse kikongera kikabigisha. Ivyo Perezida Ndayishimiye abishikirije mu gihe bivurwa ko abo baganga bagenda mu bindi bihugu kubera agahembo baronswa ari gato cane mu Burundi ugereranije no mu bindi bihugu na cane cane vyo mu karere. Nk'uko vyavugiwe mu kiganiro hagati y'abakenguzamateka n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, ngo umuganga w'umuhinga ahembwa amafaranga y'amarundi angana 650 muri leta, ariko mu bitaro vy'abigenga make ngo bahembwa ni 2,5 miliyoni, nayo kandi mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda ni amanyarwanda 1,300,000 vy'amanyarwanda nyene.
muri Kenya naho ni amadolari ibihumbi bitatu, muri Tanzania naho ngo bahembwa amadolari 1,300. Nayo mu yandi makuru kandi nuko CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi wizeza abarundi ko ingorane z'igitoro zizoba zarangiye mu Burundi mu myaka 5. Umugambwe CNDD FDD urizeza abarundi ko ingorane y'ibura ry'igitoro izoba yaheze mu myaka 5. Vyatangajwe kuri uwu wa mbere na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD aho yari mu kiganiro yahaye abanditsi ndetse n'abamenyeshamakuru. Uwarongoye umugambwe uri ku butegetsi akaba atanga ico cizere ku barundi afatiye ku kuntu bariko baranagura igiterwa c'ikawa mu Burundi maze kikazoza kirinjiriza igihugu amafaranga mvamakungu menshi, ayo nayo akaba akenewe cane mu kurangura igitoro gikoreshwa mu gihugu. Twihaye imyaka 5 kugira ingorane y'igitoro ibe yamaze gutora umuti. Uko akaba ariko vyavuzwe na Reverien Ndikuriyo. Uwarongoye CNDD FDD akaba yasiguye ko ingorane y'ibura ry'igitoro yavuye ku ibura ry'amafaranga mvamakungu. Nk'uko bivurwa na Reverien Ndikuriyo, ibura ry'ayo mafaranga ryavuye ahanini kuri politike z'ibihugu vyo hanze nk'ishirahamwe FMI, aho ryasavye abarundi gushira igisata c'ikawa mu minwe y'abikorera ivyabo. Abanyagihugu babonye ko iyo kawa itakibasahiriza ngo niko guca bayiheba batangura kuyiteramwo ibitoke ndetse n'amateke ndetse yewe n'ibindi biterwa mbumbarugo. Mu gihe ikawa igihugu c'u Burundi cimbura zingana amatoni ibihumbi 42 ku mwaka, Ndikuriyo amenyesha ko iyo uwo mwimbu uba ukingana gutyo Uburundi buba bushoboye kwigurira igitoro bukoresha ata nkomanzi n'imwe ibayemwo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraho handitse ijambo s'abone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.